mana nawe uruhoza rwose rukomokako uciye ku mwana wawe warashatse kuremesha abarwayi mu bubabare bwabo. Turagusabye rero ngo wumvire igisabisho tugutuye kivuye ku kwemera kwacu. Rungika mutima mweranda wawe umuhoza aze kuri aya mavuta ava mu biti bya oliva akagaburira kandi akanondora imibiri yacu. Yashungururire ku muhezagiro wawe mweranda ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda, kugira ngo abazoyasigwa bose bumve ko baremye ku mubiri no ku mutima, kandi abarwayi bakira umusonga, agahinda n'indwara zose. Ese iyi ngabire y'ibyo waremye yoba amavuta mweranda wahezagiye uciye kuri twebwe, maze akaba gutyo umuhora wo kuturonsa urukiza rwawe ku izina rya Yezu Kristo. Tubisabishe Yezu Kristo Mukama wacu. Ubonaho umwepiskopi agira ngo ahezagire amavuta y'abakatekimeni. Ora Mukama usabe. Mana yacu, ruwe mirukiro n'inkinzo y'igihugu cawe, nuhezagira amavuta ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda, washatse kuduheramwo ikimenyetso c'ububasha bwawe bw'Imana. Nugabire ingoga n'ubukomezi abakatekumeni bazoyasigwa, kugira ngo bamurikiwe n'ubwenge bwawe bashobore kurushirizaho gutegera inkuru nziza ya Kristo, maze bashigikiwe n'ububasha bwawe bashobore kwemera kuzorangura batiziganya iby'amabanga y'ubuzima Kristo ategereza. Bamaze gushikira urugero rw'uko boba abana bawe, nabo ubaronsa akanyamuneza kuvuga ubundi gusha n'ukwibera muri Ekleziya yawe. Tubisabije Yezu Kristo Mukama wacu. Ubonaho umwepiskopi agira ngo yegurira Imana ya mavuta ya Krisuma asigwa abarongi batisimu, abarongi konfirmasiyo, abasaserdoti, eka mbere n'abepiskopi. Kuyahezagira abanza kuyavanga n'ibimuga neza abatari ngaho mu isengero muri aka kanya n'icyo gikorwa ariko ararangura. Hanyuma abonye bikenewe mu kanya kari imbere araza no kuyahuha, hanyuma abone kutashishikara rero igisabisho cyo kwiyegurira Imana. N'amavuta rero adasanzwe, murabyumva, akoreshwa mu bintu bihambaye cyane by'amasakramentu, cyane mu kwegurira Imana atari nyeranda, baramaze kubibona, cyane amasengero, eka mbere n'ibindi bikoresho bihambaye bya liturujia n'amakarisi. Tubikurikire mu gacerere. Bavukanye imbunda, nidushire hamwe twese tutakambira Umukama kugira ngo ahezagire yongere atagatifuze aya mavuta twavanze n'ibimuga neza, maze abazoyasigwa bose abanyengetere no ku mutima, abanyure, abagire gutyo abasangira gutumwa na Kristo Umucunguzi.
Mana wowe soko ry'ubuzima bwose kandi akaba ari wewe dukesha iterambere ryose ry'umutima kunda wakira ururirimbo bakanyamuneza ruhayagiza ekleziya yawe gutuye n'amajwi yacu ni wewe mu ntango watumye isi imera ibiti by'ivyamwa uko niko havutse igiti cya oliva arico mu bindi biti byose dukuramo ingabire y'amavuta ya Kristo. Umuhanuzi Dawudi ketsa amasakaramentu azoturonsa yaciye aririmba hayagiza ayo mavuta atuma dukayangana mu maso n'akanyamuneza kuzuye. Kera Mayisegenya yaje umuhagiro w'amazi wirura isi yarizigirijwe n'ikibi. Inuma yazanye ishami y'igiti cya oliva nk'ikimenyetso c'ivyiza by'ibihe bya Mesiya. Imenyesha ityo ko kw'isi hasubiye kuboneka amahoro. Ubutigu bumaze kugera, ivyari vyavuwe kera vyararangutse, maze ibicumuro bimaze gusamburwa n'amazi y'ibatisi gusigwa ry'amavuta isubira gusayanganisha mu maso y'umuntu umuco wawe w'akanyamuneza. Hanyuma naho wategetse umusavyi wawe Musa ngo acyorore Aroni mwene wabo mu mazi abone kumushikiriza intayi y'ubusaseredoti mu kumusiga ayo mavuta. Ariko agaciro k'ivyo bimenyetso vyose kibonekeje rwose muri Yesu Kristo umwana wawe n'umukama wacu. Igihe yasaba Yohani batisa mu mazi y'ikiyaga Yorodani waciye urungika mu gishusho c'inuma mutima mweranda wemeza n'ijwi ryawe bwite ko muri uyo mwana wawe ikinege ari rusange ibikunezereza vyose. Uko niko werekanye ko ari we watoye mu bandi bantu bose ukamusiga amavuta y'ukweza abahanuzi nka Dawudi bari bagiye bararirimba. Turagusavye rero dawe nutagatifuze n'umuhezagiro wawe y'amavuta ngabire y'ubuvyeyi bwawe bwama buduha ivyo dukeneye vyagiza muri yo ubukomezi bwa mutima wawe n'ububasha buva kuri Kristo ari nawe y'amavuta yakuyeko Isirayeli akitwa Krisma, amavuta y'ukwatira abasaseredoti abami abahanuzi n'abamaratiri. Yahekuwe ikimenyetso c'isakaramento ry'urukiza n'ubuzima bwuzuye ku bana bawe bavutse ukundi gusha mu mwuhagiro w'umutima w'ibatisimu. Uko gusigwa nikubanyengetere kubagire berana kugira ngo bakize ubutemu bukomoka ku muntu wa mbere bakaba ingoro y'ubuninahazwa bwawe bakwize hose akamotera keza k'ubuzima bwerana. Ese muri bo uranguka ishaka ry'urukundo rwawe ubuzima bwabo butunganye kandi buzira gatosi bukama muri byose bwubahiriza rya teka rikuru ry'ababaye abami abasaseredoti n'abahanuzi. Aya mavuta nabe Krisma y'urukiza kuri abo bose bavutse ubwa kabiri mu mazi no muri mutima mweranda, abahe gutorana ubuzima bwawe bw'amahoro no gusangira ku meza y'ubunazwa bwawe. Tubisabishe Yesu Kristo umukama wacu. Dukomera mu